Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntamvura Idahita TV, amahoro y'Imana, kugubwa neza, kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu, nivyo ndabipfurije. Mbahaye ikaze mu biganiro vyacu vy'uno musi, aho twagomba turabire hamwe. Murazi yuko bayamaze mu Kirundi bakavuga ngo umugani ugana kariho. Twagomba turabire hamwe rero, hariho umugani uri mu rurimi rw'igifaransa. Sinzi ko vyoroshe cane gose gushoka numva neza umugani uhuye nawo mu migani yacu y'ikirundi, ariko mugabo turawuvugana mu nsiguro, umuntu akoresheje kuwusigura, hanyuma twumve ahanini ico baba bagombye kuvuga, kuko ibi twasanze ari ivyiyumviro bizima, twasanze ari amajambo mazima. Muri intumbero y'uyu mugani ugana kariho, dusanga umuntu arashobora guhindura imyiyumvirire yiwe, umuntu arashobora guhindura ingene yakora ibintu, umuntu arashobora kumenya ivyo atarazi, umuntu arashobora kumenya mbega nobigenza gute, nobikora gute, nokwifata gute, arashobora kumenya ngo mbega vyakabaye bimeze gutya, kugira ngo umuntu agire ico ashikako mu buzima, kugira ngo umuntu agire impinduka iri positive ashikako, vyakabaye bikorwa gutya, kugira ngo umuntu abigenze uko bikwiye kugenzwa, hanyuma bibone gukunda. Kubera burya ivyo tubona vyiza cane abenshi bafise, abenshi bashitseko, ivyo ibihambaye abantu bagiye bubaka mu buzima tubona, abo bavugwa ngo ni novuga ngo abagwizatunga ku rwego rw'isi, ku rwego rwa Afrika, ngira ngo ku rwego rwa Afrika nibaza ko havugwa Dangote, abo ba Bill Gates twumva, abo ba Elon Musk, usanga bitapfe gukoroka uko nyene nk'isanganya nk'igisida, namba gisida nyene, ntusanga umengo ni gihamana, ntabwo ari hazare. Usanga hariho discipline bakoreyeko, hariho urutonde bakoreyeko, hariho imikenyuro bakenyuye, hariho ivyiyumviro, hariho imyiyumvirire, hariho mindset canke mentalite. Voilà, hariho mentalite bakoreyeko, hanyuma rero biyumvira ivyiyumviro bizima, bibaganisha, bibatumbereza, bibarongorera gushika iyo bariko baraja. Hanyuma kandi umunsi umwe baza bisanga bahashitse, birakunda. Uwo mugani mu Kifaransa uvuga ngo petit à petit l'oiseau fait son nid, canke petit à petit l'oiseau fait son nid. Nivyo novuga gutyo kumbure mu Gifaransa, petit à petit l'oiseau fait son nid. Aha tubivuze mu Kirundi bagomba kuvuga ngo buke buke inzu y'intuze y'inyoni, urware, mu ntunge, inyoni yubaka buke buke mpaka ishikanye cyangwa se yujuje urwari rwayo. Umuntu agaragaje guhindukiza, ni hari n'umuntu yavuga ngo buke buke bushikana umusiba ku mugezi. Umusiba murabona ingene wikwega, uva imusozi ugenda ugana aho kumbure woronka amazi, kuko imisiba birazwi yuko ikunda ahantu hakanya, ahantu hari amazi. Murazi ko umusiba ahantu humye sawa sawa, uwo musiba utoroherwa, ubuzima bwawo buba buri andanje, buba bugeramiwe, buba bubangamiwe. Rero bavuga ngo umusiba buke buke bushikana umusiba ku mugezi. Ariko rero ngaha muri no mvugo ngaha bagombye kuvuga ngo inyoni irubaka urwari, sivyo? Kandi nta wundi muntu ayubakira. No bavuga mbere ngo nta n'umusada isaba, nta umufasha, nta wifasha kubaka urwari inyoni. Ariko mugabo ngo buke buke, muri buke buke iraheza igashika kwihangiro iba yarihaye, ari ryo hangiro ryo kubaka urwari rwayo. Aha rero ibi bigomba kuvuga yuko umuntu aje agasanga urwari rw'inyoni rwuzuye, yohava yumvira ngo iyi nyoni yubatse urwari rwayo mu munsi umwe. Ariko sivyo, habanamba na gatoya, kuko petit à petit l'oiseau fait son nid isigura ngo buke buke inyoni iratinda ikuzuza urwari rwayo. Niko mu Kirundi umuntu yagombye kuvuga.
buke nabwo ntibisigura ngo ni kubera yuko utabishaka kwiruka, ntibisigura ngo ntibishaka kugwuzuza mu munsi umwe, oyaye. Ariko nyine kwa kundi igenda ikazana akatsi kamwe mu kanwa, igashira ngaho, igatangura, igasasa, igatandika, nambara gutandika sinzi ariko novuga, ni buke kubera yuko nibwo ishoboye, niwo muvuduko ishoboye kubikora kuri uyo muvuduko nyene. Yoyo ntibiriki ikora buke, yoyo iba iriko igenda uko inkomezi zayo zingana. Inyoni mu kubikora yoyo iba yaherejeko, mugabo uko guhereza ko kwayo kungana n'ibyo ishoboye, kungana n'ibyo nibihuye n'ubushobozi bwayo. Sinzi ko ikintu kiriko kurumvikana aha. Rero ngomba kuvuga iki? Ngomba kuvuga ngo umuntu nawe nyene arashobora kubaho yipfuza gushika kure muri kazoza, mu migambi, mu iterambere, muri ibi na biriya, ariko mugabo rero ntibikunda yuko inzozi z'umuntu zuzuzwa zishirwa mu ngiro mu munsi umwe. Ntibikunda yuko umuntu avyuka atarafise hama ubwo nyene agaca ayironka. Ngira ngo bidakose bivuye mu joshe ngo ababihawe n'amashetani, asanga biba bivuye mu gukora. Ico nticoroshe, ntikiri justifiable, ntubushobora kugisigura, ntubushobora kwerekana iyo vyavuye. Kare tuzi ko hirya no hino kw'isi mu mareta atandukanye, iyo hariho ubutunzi umuntu afise budasiguritse, budasobanutse iyo buvuye, baramufata bakamubaza ati wewe vyagenze gute, wonsigurira gute ingene waronse itunga ringana gutya, kandi bizwi ama source de revenu yawe ukwangana, bizwi inzira zawe zizana n'amafaranga izarizo. Dusigurira ingene ushobora kuronka miliyaridi 5 mu kwezi kumwe, kandi mu myaka yose ubayeho utari bwigere utunga ni miliyoni 100. Dusigurire. Muravyumva rero, giraga murabizi yuko byama byavuze canke se bisanzwe bikorwa. None rero ntibikunda ko ibintu byose umuntu afise mu nzozi, mu ndoto abishaka ko umunsi umwe, ariko ni buke, intambwe ku yindi, ibintu bigenda intambwe ku yindi, intambwe ku ntambwe, étape par étape. L'oiseau fait son. Ikintu gihambaye rero ngaha gihari nuko nubwo inyoni ibikora gahoro, sinzi ngo bitwara iminsi 7, urabona ubwo bushakashatsi ntiburaba, ariko mugabo buroroshe cyane. Umuntu atomboye akabona ahantu inyoni itanguye kubaka urwari, ashobora kugira abazungu nibo mbona umengo babishoboye cyane. Iyo agomba gukora ubushakashatsi ku kintu, aragikurikirana kuva mu ntango, agatuma yinstara camera de surveillance izoguma isiriveye ico kintu mpaka igihe kizokuzurira, agacaza kakiraba. Nimba akeneye kumenya ingene inyoni ihema, aragenda akinsitara camera de surveillance yo mwishamba hariya muri vya biti inyoni zisanzwe zigwako, hanyuma iyo nyoni igafatwa amasanamu, hanyuma bakavyanariza bakaraba nimbaraga ko ingene kiyunguruza, baragenda bakagakamera bakakegera neza, bakagira observation, bakihweza, bakabona ati bimeze uko, agaca agenda rero akandika ivyo novuga ngo ubushakashatsi bwiwe bwashitseko. Rero sinzi iminsi inyoni bitwara, ariko jewe nzanwa no kugukangurira muri bino biganiro vyacu byo kuri Intambwe Idahita TV, ndakubwira ngo ntuhave ucika intege, urambirwa, ubivamwo ngo wicata curi kurakora ngo ni kubera kubona yuko umengo ntushobora kubikorera icarimwe. Naho udashobora kubikorera icarimwe, ariko urashobora kuza urakubita isemo ukagira ahantu urajije uno munsi, ukagira aho uzoba ugejeje ikivi cawe c'iterambere ryawe rirama ejo haza, gutyo twama twabivuze. Muri bike umuntu amaze gushikako nuko yahagurutse akagira ikintu akora, no muri vyinshi twifuza kuzoshikako nuko umuntu azoba afise ikintu yahagurutse agakora, agahaguruka, agashira mu ngiro. Rero buke bushikana umusiba ku mugezi, maze umugezi ugahembuka. None rero kandi buke butuma canke se bushikana inyoni kukuzuza urwari rwayo.
hamwe yorambirwa, hamwe yocika intege ngo bitwaye iminsi myinshi gusa ndiko ndavansa nagomba kubaka urwari rwanje mu munsi umwe ariko biranse igaca ihagarika ngaho woya vyoba biyinaniye. Ariko mugabo inyoni igumiza ko mpaka kubera iki ibizingo akavuye ko karavuye ko ntikazogaruka. None rero nuko mbega wipfuza gushika kuki? Nirihe terambere wewe wipfuza gushikako? Nibihe bikorwa wipfuza gushikako kurangura ejo hawe haza? Ivyejo hawe haza ntibizotangura ejo ngo uzoca ubikorera rimwe ngo ube urabotera agatiro ngo nzovyuka rimwe na rimwe nivyukiranye. Oya, buhoro buhoro kora ico nyene ushoboye. Ico ushoboye ejo kizogufasha gukora ikindi kintu utarushoboye uno munsi. Iyo ntambwe uteye izotuma ucuba muremure gatoya gusumba uko wangana ubu, gusumba uko wareha ubu, gutyo bizoheza bigere neza. Reka yese mvuga menshi kuko bera kuvuga menshi siko kuyamara, kandi burya rero ico bibwirwa benshi bikumva bene vyo. Nawe nibaza kuri kurumva bivanye n'ahantu herereye, bivanye n'iterambere bifuza gushikako. Narigwava ntagakumbe ngango n'uburorero butari buke dufate muri bino bintu vya media. Utanguye nka YouTube wiyumvira ngo uzohavushura uronsa ababone ibihumbi 5 vyo kugora cyane kuko we nturi Cristiano Ronaldo, nturi ba Yamal, ba Lamine Yamal, wewe nturi ba Messi. Oyaye wewe vyo kugora ntivyo ukunda kubikorera cyarimo kuba ko nturi camamare. Ariko uhagurutse ukugurura nkuko natwe twuguruye YouTube yawe, nimba byo kumva ko wemezwa yuko wewe uhamagarirwa kuba mu bintu byo gusangiza abantu ubumenyi n'impanuro zubaka zihindura amateka y'ubuzima bw'abantu, ico gihe uraheze ukugurura utaravye ngo mbega nsanga ko babone bangahe. Igihe jewe nugurura runo rubuga nasanze atamu abone n'umwe ariko, hanyuma haraja kumwe haraja ko babiri, ubu biriko biraza ukunyene naho nyene ntivyiruka mu munsi umwe ngo pa. Oyaye birubakwa buke kurambiwe bica bihagarara, mugabo bandanije biraheza bigakunda. Nuko rero bakunzi b'ikiganiro cyacu cy'uno munsi, akaryoshe ntegahora mwitama, tugomba tugarukirize ngaha, ariko tubatera akamo mwebwe bashasha mufyonde kuri sabone cyangwa subscribe bivanye n'ururimi telefone zanyu zirimo, kugira ngo bikunde muze muraronka ibiganiro vyacu vyubaka bikangurira abantu. Novuga ngo mwiyobokamana mu magara meza, amagara y'abantu canke nibi bijanye n'iterambere rirama, ingene umuntu yoshishikara kugira ngo guhinduka akaba umuntu ashobora gushika kuvyo yipfuza gushikako, kubera yuko gushika kuvyo twipfuza gushikako bisaba ko duhinduka tukamera uko abantu bose bashitse kuri ivyo bintu bifashe canke bifata bitwara, no biheza bikagenda neza. Jewe Janvier Imana namwe nari ntaramanye namwe muri kino kiganiro, ndabikebanuye ni Agahwane.